Dennis ni wewe cyane Dennis yambira neza c'est toi Sister Frank uri umuntu w'umugabo yes amakuru ni meza urakumye cyane bose tuanze twicare gato ya karibu asante sana Dennis. Yes. Uratse ikintu kinzanye ngaha. Nje kugufelicita. Yego. Ati gute? Sister wanje yambuye ko ariwe wamuteye imbaye. Rero kuba ico kintu warakigezeko. Uragaya mu kiganza. Frank, ubundi ubundi nama niyumvira ituma kajya kazagawa kamanya kushaka gutwara umuntu akomeye abujyanye koga mwiza ngo byari byarabambabaje afete Frank hari ikintu kimwe jewe cyananiye gutahura ukuntu ujya musore Nipo simple yashoboye kundusha puissance arasumvye ingufu ibintu byananiye gutahura ndumva muri jewe nta kwihangana fise ari nayo mpamvu iki kintu cyabaye ntazoshobora n'umunsi warimye kandi gusubira kandi kuyitakaza mu buzima bwanje turi kumwe ari nayo mpamvu rero ikintu cyari kimwe nashaka ndagusabe Frank urazi wewe uri mu bantu bamfashije ibintu byinshi kuva mu ntango wanashaka kuva kera tukiri kumwe na Keti antera igerewe twari kumwe uru rugamba sinshobora kugwishoboza jewe jenyine ari nayo mpamvu ndashaka yuko umfasha umbe hafi ku buryo turuhuke tubonye Keti avuye kuri ujya mu ngabo akazi waje na kare asanzwe afitiye umwana mu nda ntabwo nzo kwigera nicara hasi ngo ntuze mu gihe Keti azoba arereye umwana wanje mu rundi rugo gundi mugabo bonite ikindi naco ndashaka yuko umfashe kada gakobwa Deline biraboneka yuko ka Deline niko kazotubera intambamye hagati yacu ya runo rugendo wowe ndagusabe umfashe uwo mukobwa Deline ugenza mu yakipa kuri jewe sinigera mbona yuko Nipo simple nko kumva ngo umugabo sinigeze ndavya mu maso yanje ko yo mugabo wa sister rero kintu cyose umusaba kugira ngo ushobore gutsindira sister wanje nzokora uwe no biri kibazo akakuzidaniye mbwira bo je nibaza yuko ibintu nivyo okay kwa Dennis nta kibazo niki gihari ibintu tuzobikora Shaketi uretse ko twacanye muri byinshi cyane izi mbabazo sabye izi nyumvisha yuko umusaza wawe uko wumva ko twobikira ibanga nawe ariko yiyumva nimba uzi neza yuko Frank atigeze akunda Nipo ukuvuga ibi bintu byose azovyica kintu rero nagenda gusaba
ko twakora kugira ibyo bibazo byose bive mu nzira ngabo ufise ubwoba uhava utavyemera uhava utacakira ugikorera uko ndagishaka est-ce que uri sûr ko ico ndi bukubwira cyose ugikora Deline ndagushimira cyane ko wemeye kumpa imbabazi kandi ko wemeye kuba kumwe nanje kumfasha ibibazo ndimo Deline gushika uyu munsi no guhera uyu munsi ni isaha ikintu cyose uri bumbwire ndacemera ko nasanze ko ibyo kuko nande Frank ubusinda mwizera Paul mama mugabe ikintu cyose ugira umbwire ndacizera kandi niyemeje yuko ikintu cyose uzombwira nzokurikiza nkuko ubishaka Keti ubwira izo ngorane zose tuzivemo ibibazo byose tubiruhuke ikintu twokora ni ukwiyonda kubikuramo Deline urazi kumbwira ico kintu no Deline none bumva ari iyihe yindi solution Deline sishobora gukura mu mwana wanje umwana w'abagabo babiri no n'umugabo umwe Deline Keti nutanyumviriza ibintu byose bizotugwanamwo amazi tubibona hazoba harengeranya hazoba hagiye kurengerana ibibazo tutakironka ingene tubivamo dukora iki sindabikubwiye nta yindi nzira ihari kandi ndakwinginze Keti iyo ndawo uri kurashaka gukingira niyiteje ibi bibazo kandi niramuka ivutse Dennis ntazoreka kukwiruka inyuma kandi Dennis akaramuka yibwiye umugabo wawe Nipo Keti uzojahe mubane mwibarabara na Dennis please Deline iyo ngingira goye gufata kandi turagoye kudasita Deline habikanje kubikorerako ugikore nk'umuntu akuze ukuremo imifino kandi azi bizogenda neza Dennis bamungu bingara cari ndende amazo intambara zacari nyinshi dufise ibintu byinshi byo gukora ubu jengeze ahantu ngira n'ubwoba Dennis uzi yuko Deline ariko yosha sister wanje ukuramo inda ati Deline ariko yosha sister wanje ukuramo inda yanda yawe Frank ibyo bintu uri kurambwira biriko biva mu mutwe wawe cyane biriko biva ahandi hantu tutazi Dennis nabyiboneye n'amaso yanje ushaka kumbwira kandi yuko Deline asubiriye kandi kwivanga mu buzima bwanje asubiriye kandi kwivanga mu rukundo rwanje na Keti ndakubwiye nababaye cyangwa nawe bari kwibwira mushikaho makurimo imbanyi Frank nashaka ndakubwira ati hadi utazi umuti au nyako ikindi naco utaza akabikumusuzise uzini Frank bizana kubira ikintu kimwe uru no rugamba Deline agira gatangutse ikimbabaje nuko Keti azokwisanga yabiguyemwe hamwe yo kumva ubububwa bwa Deline oya Keti nakabigwemo nashaka ndakubwira ikintu kimwe Frank hamwe vyoshika Keti akajanwa nyabahururu n'amajambo Deline ariko aramubwira ndakurahi I swear hajya bacumugani mu kirundi ngo
ryambwa abumwe agatukisha umuryango nawe nyine azokwisanga yabikuye. Oya Dennis, nubwo nabaye muhemu ntanze kwikote yawe ntuvuge sister wanje ko hari ikintu na kimwe comuba ko kibi ndavyemera. Okay, Kibi kimwe ata kibi kimwe kajya gakobwa muri Derine niko mwizi y'amarere fatu ariko we mpakanya ndakwereka icyo ugiye gukora. Bazoregreta ukora ibishoboka byose kugira ngo sister wanje ntababare. wowe ntugire ikibazo. Keti icyanzinduye uri umugenzi sinushobora kubona uri kugwa mu bibazo ngo binezere uja mu muriro ngo bimpimbare. Ibiri imbere y'iwawe biteye ubwoba, ibiriko birategurwa biraremeye. ko ntoshobora kubona ngo ngo mu nduriro ngo uryoherwe ngo cyangwa ubibona n'ingyari utoryoherwa no kubona mbabaye aho uje kumbwira ko mubyimba uje kumbwira ngo mbabare Dennis ibyawe na Dennis ndabizi mujya kamwe musobana yasa gute ntoshobora kubona inzira ko zirayize uje kumbwira iki Keti yaba wari uwundi wari kunyumviriza ivyo mwibaza ko mwabikora muri batatu ubu nanje mbirimwo je nibanga kwibi. bigeze kwiyo ntambwe Darcy sitabitahura none sikiga Darcy Kiti, ivyo mwariko murapanga Dennis yabiciye amazi kandi hagati yaho Dennis ni mumuzi. Dennis ndamuzi kuva tukiri bato twarakuranye amabwa yiwe yose ndayazi jewe. Sinushobora rero kwemera yuko woshobora kugwa mu muriro jewe mpari ko jenda umuntu hazashigikira umuntu mu makosa. Kubw'ivyo rero ico no gusaba nuko tujyama umukondera zose kandi rero abakera barayamaze umbunyiye bumwe hatukisha umuryango muga ubunye aho tugeze aritukisha nayo mpamvu rero naje kwibira ibanga. Darcy kiki nokora basi ku Dennis ndamurambiwe ndakora ariko ndakwinginga gusaba basi nawe ntuburi nka Dennis bwira basi ko ushobora gukora kugira ngo Dennis amve inyuma ndakeneye kubona ufise amahoro mu buzima bwanje no mu rugo rwanje ndagusabye rero kuko Dennis ndamunzanye mu buzima bwanje Darcy please ndagusabye umbwire. Monsieur Dudu. Salam mon frère. Sawa ni sawa. Ni sawa. Urakomeye. Amakuru y'iminsi. Sawa ni sawa. Burya ndakuronse nayo ndakunyurukira. Kandi nari mu nzira yo kuzi wawe. Muhira. Icyo byo ni iki?
burya ndababazwa no kubona abantu bagendana ubumuga bahohoterwa. Sa? Burya kuri ujya mugenzi wawe Nipo hari ibintu bigenda mu mwe mutazi. Ni vyiza canke ni bibi? Yaba ari byiza ntwara ko mbona ingene ndabikubwira muga n'ibintu bibabaje rwose. Ubw'ibyo rero nuko mwubaha amagabo kandi kuri ujya mugore afise ijya ndayibungenza si kuyiwe muraraba neza murabe maso. Ndakubwire rero uko nyene umbwiye ico kintu nta misi haciye ndamubwiye uko nyene. Nene gashaha wavyumviriye gute? Jewe araje arambwira uzi ko ari umugenzi sivyo? Arambwira yuko umugore wiwe afise inda. Ndamubwira uraraba neza iyo ndeba bari kwawe ko tuzogendana ubumuga duhohotewe. None nawe urumva urabimbwiye none wowe wabikuye uraho mugenzi Donisi mugenzi wanje fafe nagafuna amazi. Ega nanje ndamuzi. Sasa rero hari imigambi ariko arapanga ahubwo ico mbona ikintu twofata kandi cari kinzanye n'iwawe. Nipo nta misi yaciye tubonanye. Yego Ndakubwira yuko irya ndatari rwawe. uratanguye dudu uratanguye ya mateshwa yawe je ko naheruka uri umukirisu amadayimoni yaguteye kuva ryari? Nipo ndakubwira nagiye numva telefone ndondera abantu bose barazi kuri mugenzi wanje sivyo? Ndabitaba turabonana bambwira yuko iryanda nakubwira ko atari rwawe. uracyumva ico kintu? Narigeze kubwira ko abagendana ubumuga duhohoterwa none urumva nabo barabimbwiye. Nipo ndakubwira nje shavuye rero wari bwabone shavuye genda wirukana ujya mugore wawe witirirwa ko ari umugore wawe atari rwawe ujya mwana si rwawe ndaguhebuje ndaguhebuje kandi umva impanuro ndaguhaye. Dudu umugore n'uwanje n'umwana n'uwanje zoza afise amaraso yiwanje. Uramwitirirwa si uwawe. Reka ahubwo nakubwira nimba ushaka usambura urugo utubatse urugo rwanje amateshwa kubarabara ndagiye ndagusabye ugende uyagene umugore wawe kandi ndamwise umugore wawe atari rwawe. Keti, urashaka ko ndakuvira mu buzima? Keti, kuvira mu buzima muri uno mwanya ni ikintu kidashoboka. Ariko, peu importe uko biri kose,
icyanzanye ntabwo ari ibyo uri icyanzanye no gushaka kumenya Keti ni yihe migambi mibi mufitaniye wewe na Deline ndagenda kubwira yuko imigambi je na Deline dufitaniye we kuraba kandi byanje na Deline ntaco bikuraba ko wewe kiza rero wokura karenge mu byacu na Deline Keti hajya ubundabunda abonwa n'uhagaze muri no si nta kintu na kimwe wokora ngo nikimenyekane ariko nashaka ndakubwira Keti nimba wikunda ugakunda ubuzima bwawe ugakunda n'ubuzima bw'abantu bagukikuje muzufite nati na Denis muri uno mwanya tuvugana Keti na Denis ni ikintu kimwe nta kintu na kimwe wokagomvye gukora jewe Denis atacunze kubera yuko uri umujyanama wanje uri umugabo wanje wewe Keti iyo imigambi iyo Denis ibyanje nawe byaheze kicyo gihe ubu nta mpamvu yo kumbwira ngo nje nawe turi umuntu ntibyigeze binaba ntibizigera binaba kubivuga biroroshye ariko muga kubishira mu ngiro nicyo kintu kigoye ariko reka mpeze ivyanje nigire nashaka ndakubwire iyo migambi mufise wewe na Deline yo gukura mwiyonda muteshwe muti Denis tubihakuye iyo nabikuye nta kamaro ko kuhamenya ariko mu bwo butumwa nashaka kugushikiriza kuri uyu munsi nuko iyo nda hakagira ikintu na kimwe kiyibako edayera hakono kura n'inda yiwanje bono gukuraho sawa bwari bwo butumwa nanda kuzaniye ngira ndakwinginze ntuzushe ngafita mu nzu abakira barayamaze kurukuru ariyo nkuru bigenda gute kugira abantu babiri bahurire ku nkuru imwe ako bajya nabo icupa ryarabatwara ariko kugira umugore wawe ubwire ko afise inda ibintu birinda kuzunguruka ibintu arabizungurusha nkabona amenga yahangayitse ndi umugabo wiwe c'est impossible bikunda gute na dudu acha ambwira yati no get nabwiye Denis ibintu byanje nawe Deline ndacu byose byayangaye ndagenda kubwira ubu katakara ko two turapanga kitari hanze Denis twariki none ndakubaza uri kurumvira ko ari je nagenda abwira Denis ibintu tuvugana nawe uzi nibyo tuko turashaka gukora kugira ngo tumukure mu nzira Denis sinabiziga kandi ndakwizeye cyane wewe sinumva ngira hari umuntu yaratwumvirije mugabo ndaremerewe Keti ibi ni ibibazo bikomeye ubu dusigaye duhigwa aho turi hose sinzi ko n'ubu batariko baratwumviriza nimba utabivuze nanje ntabivuze ni kuvuga hariho umuntu ariko aradusiriveya dopre urumva uwo si uwundi uramuzi indede umuntu wiketse basi ninde mutoye wawe nomodipa
Frank ntavyoja kuvuga Frank yanene mwiza ubu gute Frank yonkosha nari mwene mama amaraso yanje Derine no ndakubwira sinabikubwiye Frank amaraso yanje bya sindavyibaza sindavyiyumvisha reka ndakubaza wewe ugira ugire mariage na Nipo uraza amajambo Frank yavuze yarigeze vyibura na rimwe akubwira ngo aragushigikiye no kubana na Nipo mbega utiyumvira yuko ubu ariyo yoba ari occasion nziza aronse yo kugira ngo agukure mu rugo urimo Frank mbe je nibaza ko nawe muvuka mutamuzi reka Frank reka natwe turondera umuntu ariko aradusurveya nusanga atari we mwene wanyu mukuru wa mutoya wawe jewe uzoca uvuga ko agenda ukunda guhemukira kugeza iyi saha n'uyu munota ntituzi icyo dushobora gukora dukora iki shaketi umvirizo ndakubwira ikintu sindavyumva jedeje amaze kumva ko Denis azi ibintu byose ndabuze ico kuvuga ibintu byose twapanze biguyemwo amazi reka tumanze tubigendeshe gato